hari abandi bantu bafashe impunzi bazigira ingwati. Abantu bize nibo batuma ndarampagaze nk'igiti c'ibendera, kubera nta sentare bigeze bashinga yubahiriza amasezerano y'Arusha. Habaye sentare yubahiriza ibizwa shingiro ryatowe mu 2005. Mu mategeko nyene bigenda, sentare imaze guca urubanza ukurikiza ibyo sentare yaciye, hama wowe icukora uca urondera sentare ihikuriye akaba ariyo genda kwitwaramo. Iyaba ingwara cya ikiringo cya gatatu, ikiringo cya gatatu caraheze, haratoga uwundi mukuru w'igihugu, mugabo kuba atatashe. Jewe ivyo mvuze ndavyemanga, mugabo ivyo mutahura mwebwe je ntavyo nemanga, kuko moi je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de ce que tu comprends. Dufise umukuru w'igihugu yatahuye neza, azi neza ibanga ry'igihugu. Umukuru araducira umugani tukawusesangura tukawumva, ninga yagombye kutubwira ibi. Ndabara mukije mwese bakunzi ba Simbizi, ndazi yuko ari benshi mwari mukumbuye no concept, uko nabibemereye kwa ndabahereza ama contenu uko ibintu bije. Ndonse message mba nkeneye kubasangiza, kuko ndazi yuko message ntangira kuri no rubuga hari abantu benshi zamazifasha. Hama surtout izi numero mba nashize ngaha, dernièrement umuntu no yigeze kumbaza ati woba ukorana na Banco Buinoti canke Limikash, ati wapi navyunguka bamaye, ati okay, ni juste kubera mba nabishize ko mvuga ati ko ari umuntu avuga uti sema Vumba no akenera kugura amayinite, bagura ama mega, nyuma mudushiraho izo nimero hose. Iyo umuntu ariko aragira ni aha turi ku rugamba, turiko turasatira urugamba rusaba ibintu byinshi, urugamba rudasaba kudebukirwa, kuko impamvu mvuze ati ngomba nkore no video, impamvu mubona umuntu ashirako n'izo nimero ni kugira hamwe naho no banatevye bashirako ikiyago cyangwa ikimushobora kumbaza ati bimeze gute, kugira tugume duhanahana. Surtout kandi hari abantu benshi yago tugira ngaho bimaze gufasha, arabadusanga inbox bakatwandikira bakatubwira ati nimukomeze turi nyuma yanyu, bandi ati ukunuku, kuko murazi yuko tuba dufise imiryango rimwe hari igihe dufatirwa nyine, umuntu agasanga umuntu yafatiriwe no kuhangayika, ko hari abantu baba bibaza yuko ibi bintu dukora ngaha ari byo dukora kugira ngo turondera ama views, ngo turondera amafaranga, kuko iyo aba ari ibintu dukora ari byo turondera umuntu ababikora. Surtout jewe mba ndabikora régulièrement buri gihe, mugabo je namanza ngaha ari uko mfise ikintu mba nkeneye yuko tuyaga ndabayagisha, canke mba nkeneye no kuvugira n'abandi, canke ari nka message mba nkeneye ku transmettre. So rero ikintu cyatumye ari ninza kuyaga namwe no munsi, ni juste ni ku bintu bimaze iminsi, surtout kuva mwarabonye yuko natangiye kuza ndabayagisha cyane ngaha kuva hadutse ibi byabereye mu karere, surtout muri Congo, aho hari abantu bamwe bari bamaze kugira ubwoba bavuga bati biriko biraba, tubona neza yuko ejo hirya ejo twumva yuko dusubiye kuba impunzi cyangwa bigenda uko. Ndavuga ati no, je nkaje nk'umuntu yabaye mu buhungiro, nzi neza kugira umuntu afate decision yo guhunga aho bihera niyo bija, ndashobora kuza ngaha nkabashikiriza ijambo ribahumuriza, arabahumura bagahumurizwa. Hari n'abantu surtout murazi yuko tubaye mu gihugu, hari abantu benshi bari mu nkambi z'impunzi bahunze. Abantu rero bahunze tubari mu makambi y'impunzi, twebwe turi mu gihugu nitwe dushobora guterera leta nayone mu kugira zirya mpunzi zishobore gutahuka. Mwarabonye neza yuko n'ubu impunzi ari zigenda ziratahuka, hari n'igihe bataha ku bwinshi, ari
n'amatemwanyaje menshi mugabo hari abandi bantu bafashe impunzi bazigira ingwati abona batize impunzi hamwe zotaha ivyo tumaze igihe tubesha nta gaciro vyogira kuko surtout nk'abahunze 2015 n'ubu ndabisubiyemo twe twabonye intambara ndibaza yuko dufise uruhara runini bwo kubereka ukuri surtout abahunze nk'u2015 kuko nta mpamvu nimwe ihari yari gutuma kiretse ababigizemwo uruhara abantu bagahunga mugabo nta mpamvu mwene gihugu ari guhunga kiretse nk'abagiye bari bahunze ubutungane surtout abahunze benshi n'abahunze ubutungane abahunze 2015 benshi n'abantu bahunze ukuri bonyene bazi ivyo bakoze bagaca bahitamwe kuja guhunga kuko hari nk'umunamye ndabwira ryari nti yari Mukombozi turayaga hari indirimbo yigeze kuvuga yuko ati abantu bize nibo batuma ndarampagaze nk'igiti c'ibendera amategeko ashingwa n'abantu bize kandi abo banyene bize nibo bayasoma mwaje usanga abo nyene bize amategeko nibo nyene bagomba kuyarenga mutigute jewe ariko ndamwereka ibiri muri constitution ndamwereka ati wana nka twebwe par exemple twaragumuwe mu 2015 batubwira ngo hani juste mu mategeko ibyo avuga batubwira ngo ibwirizwa shingiro ntirirekurira Petero Nkurunziza kuyitoza ubugira gatatu sawa nta ngorane hakaba hari sentare igiye kubahiriza ibwirizwa shingiro hakaba hari ikibazo cy'amasezerano y'Arusha ayo masezerano y'Arusha akaba ari nayo yavyaye ibwirizwa shingiro mu masezerano y'Arusha yaravuga neza yuko atamukuru w'igihugu atwara ibiringo birenga 2 nta ngorane amasezerano nayo ibwirizwa shingiro rikavuga yuko umukuru w'igihugu atogwa ibiringo 2 atowe n'abene igihugu bose naho hose nta ngorane abo bize nyene akaba ari nabo nyene bashizeho ico bita sentare igihe cyo kubahiriza ibwirizwa shingiro nyayiri ngaho sivyo hagacabaho kandi niyo sentare nyene iza ku interpreta ryabwirizwa shingiro hagacabaho kandi n'abantu bavuga yuko baharanira yuko amategeko agira iki akurikizwa ora amategeko ugira akurikizwe witura sentare iyo sentare nayo ikaba yasomye document igejwe kubahiriza igejwe nyene ku interpreta iyo document wacusanga ni document itwebwirizwa shingiro niyo interpreta apana amasezerano y'Arusha kubera nta sentare bigeze bashinga yubahiriza amasezerano y'Arusha habaye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ryatowe mu 2005 ori bwirizwa shingiro niyo bibiliya igihugu niyo hari amategeko atwara igihugu ayo mategeko atwara igihugu basanga ingingo yayo iremera umukuru w'igihugu kwitoza kandi abo nyene bize nibo babishinze kandi abo nyene bize nibo bashinze nizo sentare zije kubahiriza ivyo bintu kandi abo nyene izo sentare nazo yamaze guca urubanza kavuga ati uno muntu aremerewe kwitoza bivanye n'ivyo twe mwaduhaye kugira ngo twubahirize ni uno muntu wewe mu kuburana avuga yuko ubwa mbere yatowe n'abashinga amateka kandi ibwirizwa shingiro riri clear rivuga yuko umuntu atogwa kabiri sawa sentare iraciye urubanza mu mategeko nyene bigenda sentare imaze guca urubanza ukurikiza ibyo sentare yaciye hama wowe icukora uca urondera sentare ihikuriye akaba ariyo genda kwitwaramo uko niko amategeko avuga nta namwe amategeko avuga yuko iyo umuntu sentare urubanza rwacitse baca baja mwibarabara bagaturira amapine bagaturira abantu bakagumuka nta namwe ivyo vyanditse kandi abo bantu bakaba bagumuwe n'abantu
wagenda rero kubiraba rero y'abantu ugiye kubishishoza neza ugasanga hariho inyungu zabo kuko iyaba ingwara cya ikiringo cya gatatu caraheze haratoga uwundi mukuru w'igihugu mugabo kuba atatashe wa mukuru w'igihugu ko atatashe nawe rero usanga rero haba hariho kuko hariho benshi batashe mugabo hari abandi bahisemo kuguma ari impunzi baguma hiye mu buhungiro nawe rero bacatuma rero tubwe tuza kugira tubafashe twe turi mu gihugu ntimutanga n'umunsi ndiko ndasoma agacupa bazobabwira ko izi nzoga atazi hari si publicité nkoreye Brarodi si publicité ndayikoreye bazobabwira ngo izi nzoga ngo ntazo sivyo je mu kwideplacer gushika ngaha naje n'imodoka sivyo naha muri ko murumva ngaha ahantu nicaye murumva neza ko imiduga iguma irengana bisigura yuko hariho ibindi bintu biba mugabo ugasanga abantu ku nyungu zabo bwite biri personnel cyane ku bintu byabo bonyine bifitiye muri bo babona neza yuko bogumura abantu hari abantu no munsi bafashe ingwate abantu bafata bugwate abantu babimpunzi izo munzu kaba nizo badandaza na maraporo yabo nyene hari abantu no munsi boryoherwa babonye amoko nga mu Burundi nga abantu bacanamo haramba bavyifuza dernièrement none nakoze ikiganiro hari abantu babipostinze bakabihereza insiguro bishakiye zina nababwiye yuko jewe ivyo mvuze ndavyemanga mugabe ivyo mutahura mwebwe je ntavyo nemanga kuko moi je suis responsable de ce que je dis mais je suis pas responsable de ce que tu comprends wewe wagira gutahura ibintu kabitahura ukwawe nta ruhara na rumwe ndabifisemwo kuko n'ubwenge n'ubwonko bwawe buba bwakurungitse ibintu kubitahura uko kandi si ngombwa yuko ibintu uko wabitahuye ariko je ndabigusigurira je ngo niyandikiye ati aho hambere inzoga zanyobwa mu bubari bungwamwe abatutsi gusa ngate Henken ntiwashobora kuyisanga muri ya makartier hiyo ahantu nyene yo za Buyenzi hariya mu Kinogono ukagenda ugasanga yo Henken aho hambere kugira unayibona iyo nzoga utari umutegetsi ntayo wakorako utari umuntu nyene umukadre runaka ntayo wabona mugabo ukabona umwene gihugu asanzwe hari ariko arakihereza hamugaca umbwira ati none uwo muntu arinze ashikirwa akaba afise amafaranga ari hariya yo kugura n'umuntu wo mw'ibutike ntashobora gushira ibutike ahantu atabona yuko ibyo bimba ko ngaho hambere hari hagabuye mu mice hari umuntu ariko turavugana rimwe mu mwanya heza ambwira ati yego kandi nivyo kera wasanga ku Musaga hababa ugasanga mu Kamenge hababa ugasanga mu Kinama hababa ugasanga mu Buyenzi ni mixed baravanze ugasanga mu Ijabe hababa ugasanga aha baravanze gato nyine bari class ukuntu za Rohero zande ugasanga mugabo hari amakarti yamwe asanga umuntu binagoye n'ingene yinjiramo mugabo no munsi marateramira ku Musaga ataha mu Kamenge yareze haba uragenda hariye mu bare za Gera Plaza za Mutwenzi murabe na hantu nyine ubona neza yuko ari ahantu no munsi Burundi bwamaze ku Burundi bw'abarundi nta bintu vy'ama division nta bintu vy'ama bigihari division hakuna nta macakubira gihari hakuna
mwiko dusanga ari abantu bariko barakomeza bakama abantu bahora ku ma space twebwe rero tuje ngaha ngo twerekane ukuri ya macakubiri bo bariko baradandaza kugira ejo bagere ku nyungu zabo ukabona rero ngabo batanguye kutugwanya twebwe ukaba turiko turagwanya ukabona turiko turitwa amazina byarabaha biramaze kuba ngaha mukana babwiye ati sinzodebukirwa ego kuko izo twakubiswe ni nyinshi gusumbiza izubu twarakanzwe kenshi hari abantu kenshi bakanzwe bakagira ubwoba dusanga kumbe kwari ugukanga byari bikanganyoni naha rero uzabona ugasanga bamwe zero ikintu cya mbere kige cyantangaje no haratahura n'ingene abatumye abantu bagumura abantu bagwanije dufate nk'ikiringo cya nkuru nziza nuko bose bahungiye mu kiringo cy'ijana cyo mu Rwanda sati none namba cyari kiringo kubera iki sivyo hari abandi bantu bama surtout ndiko ndaraba nk'ibiri ko biravuga mu Burundi urabona neza yuko nka son excellence Diama ijambo yashikirije ati hari ijambo yashikirije irankora ko cyane ni iyo ntaba ndi muri ibi byo ku mukuru w'igihugu mba narateye imbere cyane kuko umukuru w'igihugu yashitse mu gihugu yaje gutwara igihugu gifise abene igihugu banki igihugu naha ubona yuko yaciye yegereza ugwaruka riga jambo yarivugiye ugwaruka mugabo bamwe bafise inyungu zabo baryakiriye ukundi baryakiriye mu nyungu zabo dufise umukuru w'igihugu yatahuye neza azi neza ibanga ry'igihugu niyo mpamvu adaca gauche droite ntiyagombye kuba injyajya perezida dufise ntabwo ari injyajya perezida dufise n'umwe atubwira ikintu uko kiri haravuzwe amajambo menshi ndibazamaze kwisigura kenshi ngaha kuri no page kuri no channel ndamaze kwisigura kenshi ndiko ndasigura ivy'uburimyi bwa son excellence n'umutambukanyo wiwe ingene baje imbere bakarima bakimbura no mugabo bamwe bari bamenyereye kubaho umufashanyo bamwe bari bamenyereye kujya batarushe uno munsi mukuru yuko yavuze ati muzojya murushe mujivyo mwabiri yakuya ni nagiye weraba ndabagira imbere afise intendance afise ibiki afise ibintu byose bihari ngaho mugabo akemera kaje mu murima karwa kugira ngo atinde abantu binigihugu banje mvise ni gute kweza shaka gukora gatambuga ati okay jewe ni naje imbere nkafata ya mbere nkafata isuka n'uwundi azoje nyuma zokora ibyo niryo banga yamenye kubera agiye gushikira igihugu asanga igihugu kiri mu bihano kandi ibyo bihano byasabiwe n'abarundi nyene abarundi nyene je ndaba uri ko yaraba ingene umurundi yishimira bimwe hamwe Pasteur Mbayahaga yavuga gute ugomba uri kurambira ngo je nkunde president wawe je nanke gwanje gute gute ugasanga rero hari abarundi nyene bipfa mutima bafashe Burundi hako uwundi ari hanze y'igihugu avugira neza igihugu ugasanga hari abandi barundi bageze iyo bagera bagaca bagenda bavuma mu vyeyi abavyaye iyi niyo ngovye yaduhese Burundi ugasanga umwanya uronse okazi uronse opportunité ati ubu rero harageze yuko mpagarara hari iwacu hariho turabona neza yuko hakenewe ibi nibi tubona ku radio ati amadevize yabuze ati mugabo ndafise ingene nshobora kuzana abana tukagira partenariat mwe mukaduhibi natubwo tukabahibi ko musa amafaranga akinjira mu gihugu mugabo abandi numvise umurundi ariko aravuga ivyo acabwira mugenzi we ati hagarara ugara ugara naho ucu n'umunsi igihugu cyo kiragwanirwa ntugwaruka twebwe baratubwira ibanga tukaritahura
umukuru araducira umugani tukawusesangura tukawumva ninga yagombye kutubwira ibi nyine cyubahiro ariko aravuga ati iyo ataha umukuru w'igihugu abageze kure cyane ni kubera uno munsi anagize aranakoze nabijya aragiye kurima ari imbere ababwiye ati nuku hama cyavugwa menshi ubwa mbere yaridandariza ivyiwe yaririmira yariyororera amafi bijya biziba mubona bye by'amantu byenya ni biziba yamanye kuva kera yame yiruka apambana première dame uko nyene abana biwe uko nyene ndabazi biruka udukorikori biruka muri utu naturiya kugira barabe yuko ibintu bigenda neza ibintu bitigeze bibaho muri kahise mugabo vyarangira ni ko yami mugabo kuba umukuru w'igihugu ego igihugu tukiramuheza byose kugira ashoboye kudutunganiriza mugabo abonye yuko abagomba gutunganiriza nabo hari quelque part hari ubunebwe naca afata isuka abamwumvise imbere abayo bageze aba matone bariko barimbura abapeti basigaye bagira nga mu miduga ngahizimye ngahe Bujumbura baguze amafaranga bakuye mu isuka arabereka tubuzima buri hajya uno munsi paeje hariho nagiye gusanga burya ingunguru iri vide nitera induru nyinshi abo bantu jari umutoko turavugana aba hanze nyene yama we n'umupoza yama kora ibiganiro nyene ngaha nyene ku mbuga ngurukana bumenyi ndeko ndamuvugisha umurundi tamubaza ati none bro we kupinga ko nzi ko famille yawe iri Ngozi projet yitwa mera nk'abandi nta yuzi ati yo ndayizi nukuri ruguru iyo projet nukuri na jewe iramaze kumfashiriza biwacu avuga ati none iyo uri kuravuga yuko eske iyo nk'umugambwe uri ku butegetsi utsinze kuko urazi imigambi iri kirabera hariye iyo projet ramye ingene iyo projet mera nk'abandi bahanahana ibitungwa inka bakagira imigambi yo kuziga no kuguranana hamwe usanga umwene gihugu wa ruguru bafise ajama assurance ry'akam sivyo ugasanga abantu bahari ya ruguru bobo baramaze kuja muri rezo ituma biyumvamwe indongozi naho uzobona umukuru w'igihugu agiye gukorana ibikorwa rusangi barahoberana barayambirana baragira iki ibintu atahandi uzoyibona na muri no ejo uzorabe n'abandi bakuru b'ibihugu uzosanga yicaranye n'abanyagihugu kubera abanyagihugu baratahura neza barabona neza ko ikibazo cy'ubukene ico kibazo cy'ubukene bamaze kukirengana ibi imyidogo kenshi uzorabe abantu benshi bidoga n'abantu usanga bari mu miji suta bari Bujumbura barakunda kwidoga mugabo nabone umunsi batahuye iryo banga imyidogo izogabanuka nubamenyesha yuko muri paeje mu maprojet yose amaze kuba finance seul 2% mu migambi amajana bamaze gufinansa namba ari migambi amajana ubu 2% ari migambi yavuye Bujumbura bisigura yuko meme n'amaprojet kandi abanyabujumbura nyene nibuzoca umva bariko baragenda bidoga none leta ngo narakimwe tumariye ngo batipe ngo nakimwe bariko baradufasha nama opportunité barayashira ngaho tegura umugambi ivyo bintu ni by'abadede okay nari mbonera kure umugambi wanje ntuzocamo ibintu applyinga uja kuri site en ligne ukapplyinga ukaronkera projet bakagenda bakayigako wewe nivyo ni hehe muzorabe meme na president de la république hari abantu ufite bagaragaza kudiaboliza kino gihugu ari nayo mpamvu mvuga ati jewe sometimes birambabaza iyo numva yuko hari abarundi bari mu buhungiro mugabo birumvikana nuko ratubwe cyo twicira urubanza twarabaye abanebwe nitwabereka ibiko birakorwa mu gihugu kuko iyo umuntu umwe wenyene ari we yihaye kuvuga ijambo kandi uwo muntu ugasanga ari karatanga ibinyoma usanga ari ivinyene muri ko murakira bya kuri Google murondere projet twamera nk'abandi murabe ibiriko birabera mu mitumba iyo
mu ruguru murabe abantu bangahe abantu bamaze kuvuzwa bamaze kuvugwa na kam carte d'assurance maladie ijya kam niko yitwa uno munsi ngaha ari abantu ngaha leta irihira ibitaro abantu bagwaye amafigo bafise amadialyse bagira amadialyse babagireti barihira amafacture n'amafacture abantu ngaha haraba ugende za fondation mugira neza hari ama projet menshi bari karaho hariya ababuze uruvyaro bagafashwa abagize iki akaba bintu ukuvuga ati none ibi byose biriko biraba mugabo dusanga bice bitegwa n'induru z'abantu babiri batatu ngo igitoro ngo iki ugasanga meme n'abari ko ratera izo nduru nta n'imiduga bafise ugasanga nta n'imiduga bafise kera tuciga ngaho tuciga aho hambere ngaho jewe ndibuka au fait urumva d'une autre part ndashobora kublaminga iyi leta d'office kandi mbabarire kuri kino kintu bagiye kutwubakira amashuri menshi badushirira hafi uburongozi twe twamenyereye ugenda ku birometero n'ibirometero tugiye kurondera service kumbe uko kwegereza hafi uburongozi bica bidupotuza twebwe dutuma turyamira ndibuka twiga ku birometero 10 twiga kuri 10 kilometers warava muhira ko ndibuka dufatire example nko kuri commune Jemvu commune y'uwacu commune ya Buganda aho papa wanje avuka nakuze commune yose c'est-à-dire guhera mu Rugombo no guhera mu Kibitoki sibyo commune yose murabe umuntu muzogenda ahantu bita i Buganda reka ndabaharurira amashuri yari ahari hariho lycée ari hafi hariho lycée communal de Buganda lycée pédagogique communal de Buganda iri mu Gasenyi yo narayize ko jewe iyindi lycée yari hafi hatangura kwanza lycée de Love y'abadventiste lycée de Love hariho normal section normale sivyo hani ni mwikomine yose ikomine yose nivyaba ngomwa n'amashuri ari mu ntara yose no yabaharurira hari lycée communal hari iyo lycée de Love do Buganda lycée de Love hakaba lycée communal do Buganda hagacaba na college communale yo kundava mwumve yuko komine yose waruye abantu bari mu komine yose hariyo amashuri atarenga 3 ya secondaire n'ama primaire kwari nkuko twarabayirira abanebwe acaruba kwa amashuri zande ubumva mu nzu ninjira mu ishuri turaba ari umuntu yava kujya mbere rya muhira atonze ku ndava kasanga niyo yiga ni yaronse kibanza cy'ishuri uno musi baramwegereje ishuri byarabaye hafi uburongozi bwarabaye hafi umustaneri wagenda gutonda urashobora no kumusanga hano ahagaze ku modoka akururitikiye mu kayaga kera bitakunda cha dutonda umurongo rero kuri bisi kugenda n'amaguru vyaraheze jewe uku ndi na bisi nigera ntondera
ndurira bus mugabo nta bus ntondera mfuma nzinduka hari abantu benshi ngahanzi iyo systeme bayibayemo ndafise inshuti yanje aba mu Gasenyi akorera muri ville yaramaze kumenyera umvu bwa mbere papa yivira muri ville akitrasira kubera wewe arazi yuko no muri kahise ivyo twabibayemo aho wabibereye mu mahoro kivira muri ville aca yitrasira mu bwiza cadugana mu Nyakabiga ifatira agashira utuye mu gutwi akishikiri yagiye mu mahoro n'umutekano kubera igihugu cyose kiri mu mahoro mugabo abantu benshi twaramaze kuba banebwe twarabaye abanebwe n'ubwo bunebwe rero ni ubu rero muca mubona rero inzego zigerageza guhangana nabwo kijya gihe twabona neza ati hajya ishure nta yindi shwa mfise n'ubu nyene ushaka kuvuga ati nta yindi shwa mfise umuhana ntegereza kuja kumuhana mugabo birumvikana handi naho politiki ivuga ati buri mufuko uronka amafaranga ushaka gutondera bije udafise amafaranga yo kuyiriha ushaka no gutondera igitoro udafise amafaranga yo kigura ni bimwe rero nigera kuvuga ati politike yaje yaba yokora ivyunguka cyane abantu bacoronka amafaranga menshi baca bigurira imiduga ari naho nabasabye ati abantu bakora ivyunguka bige systeme n'amadevize aboneka ku bwinshi kugira ivyo bindi byankenegwa dukura hanze urumva yuko bisaba yuko tugabanya ubunebwe duproduise vyinshi naje umunsi nivyankundira umwanya ukazonkundira kubera je mangana na vyinshi hari gihe mba ndi ku ma YouTube channel y'abandi hari gihe mba ndi muri ibi na biriya umugabo menye yuko ya ma YouTube channel menshi hari amadevize yinjira ko narakivuze deremege neko ndabereka yuko ndiko ndabereka imiduga yari kirinjira muri kino gihugu ndabwiye ati nizi content dushira ku ma platform zinjiza amafaranga zinjiza amadevize ko ari umuntu cyamba negasi mbizi wewe solution wazanye ni yahe ça fait partie des solutions kwa namba ku kwezi igihe gishoboye kwinjiza amadolari hariho amadolari arenga ibihumbi 10 plus de $10,000 n'imiburi ari ibindi bihugu binyuza ama miliyoni yarungitswe na Google ndazi ivyo naho bogenda bakagenda gutemberera mu banki mu Burundi bashaka kubereka ati ama transaction Google igira ku mwaka ivyo hari nk'abahinga bashaka kugenda kugira abantu bamenye ati Google ku mwaka yinjiza gute bashaka kwibona neza yuko ari ama solution ari abajene bagiye baraporta des solutions uno munsi ama devise ashobora kuba yinjira c'est-à-dire numva ibi dukora no ma content dukora ni yakawa ni cyakibonobono icyacayi nizanza hawe murumva so bamwe mutugerageza turageza kuzana ama solution amwamwe rero nabandi nabone baba bavuga bati ndafise ibyunguka byanje nkora nabone barafise gukora des solutions surtout kugira ama production y'ibintu byinshi hama navyo nibigashogwa hanze hama twagabanya imyidogo solution su kwidoga namwe nacyavuga n'ubwa mbere ndababwira bimwe bya 2015 ngene habaye mu president bigenda nuko bamwe ati solution nta na rimwe kwimyidogo cyane kugumuka byigeze biba solution byigeze bitanga inyishu nta na rimwe na rero bisaba rero kino gihugu cyacu namba dukeneye kucubaka neza bisaba yuko tugira ku murongo w'indongozi zacu kandi indongozi zacu ziduhimiriza gukora nizuduhimiriza mu bunebwe indongozi zacu zitwereka ikivi hani kiganiro kuri gicara cy'amagi kiba produire na presidence yitwa ku kivi murakizi kuva kandi ku kivi bisigura yuko no mu dufise indongozi tujana ku kivi hariho ibintu zatwegereje
igihugu cyaramaze kuba decentralize ava cyari kiri centralize wamengo abantu bamwe nibo bonyine bari kwiye gutera imbere abantu bamwe nibo bafise access kuri ibi abantu bamwe nibo bari kuri ibi na biriya gabo no munsi ibintu byose biruguruye byose wowe ubishoboye urabikora washobora kujayo ushaka gikora rero naha rero mbashaka yuko si ibintu tubitahura kumwe ibintu tuvyumva kumwe n'abatavyumva nakayibumvisha namba jewe se Mavumba ngerageza nkabasangiza aya experience nubwo nabonye yuko maze kubigaragaza nabonye yuko bishoboka ko imyidogo c'est pas la solution ikivi niyo solution umuntu agakora akajanga ku mirimo ari ikimuntu abakeneye akamenya ati ndabigenza uko mugabo ntiyabo kwidoga ntiyabo gutukana ntiyabo gucira imanza abantu benshi bama mu manza bacigwa kandi ugasanga nuwaciye urubanza umuhaye amahirwe acakora urudubi ugasanga ni manque d'opportunité manque d'occasion uko son excellence yama bivuga naka bimeze kuregana bimeze nuku naka sawa basi hicare wewe amarorego dufise uburero bwinshi ngaha niyo mpamvu rero kumenya ibanga ry'igihugu kumenya ingene umuntu yo kwitwara ku gihugu kumenya ibi na biriya kumenya ati okay umukuru w'igihugu namba avuze ibi abagombye kuvuga iki okay urumva nk'ubu hagiye yavuga ati abageze kure kuba umukuru w'igihugu hari ibintu byinshi twenyine tumuremereza iyo aba turi productive twese ngaha turabarimyi umuntu wese basufu muri makano gato sivyo iyi mitego njabuka amazi benshi bahisemo kwiyubakira amazu abandi akagura imiduga mugo haraba production ukabura kuvuga ati okay twese tugiye gukiva acagenda gupambana n'ibindi hari ubundi burorero indi step y'ubundi burorero acagomba kuduhereza mugabo hariho yindi ya mbere kudukura ubunebwe abagomba gupanza kwanza guhangana nayo akabereka ati naje ibi ndabikora naje ko ndakora soutien marabonye igitega nge no gwaruka ibone ko ndababwira ati harabazi banga harabaho ibanga marabonye ngene yaryohewe igitega ari kumwe n'abandi n'abaririmbyi bakamwishimira niko yatuzi neza ivye karadukorera kandi ikindi kigira kabiri naco nuko ibibazo igihugu gifise abizi kandi natwebwe ntihabigize ibanga abitubwiye turabimenya hama twebwe duhari kugira tumuhe soutien kuko hari ibindi bibazo usanga kugira ashobore kubikemura nawe bisaba ingufu zacu suvuga ngo umukuru w'ingwa ari hajya kugira no atwara abantu atwara twebwe duhari kugira nawe tumwapuye tumwepore ariko aragira ibi natwe bana muze bana ngira itafari siwe kwiye kuza tori tafari ari dugane avange karabasasi siwe uburundi mu kubwubaka si umukuru w'igihugu nyene bwubaka arakenana maboko yacu aya media hari abantu bayakoresha mu kugerageza gusambura Burundi niyo mpamvu n'abantu baba bafise media uzi neza yuko ufise ikintu ushobora kuvuga igafasha umuntu nawe uvuga nawe uri kurashira ku itafari ukora mufasha umukuru w'igihugu nawe wawe uri najewe ngaha ndiko ndashira ku itafari giwanje mu nzira zanje Uburundi buzokubaka natwe ntibaze ngo ari umuntu mwarayubonye abanyamanga harigize baradutererana baraduta muguno musabana yuko umwe agenda yizana umwe ko bamaze kubona yuko abarundi twitahuye kandi aho turiko turaja ari heza stade ngijya ijya stade ntiyubaswe mu butare bwibwe ntiyubaswe n'iki yubaswe mu mafaranga y'abarundi abandi muza mwumva des histoires mugabo Burundi ukarondera namwe wumva ati ngo Burundi bwaragiye kwibaha baragiye kurenganya igihugu cy'abandi nta namwe byuzo bisanga naha rero
nkuko nyenicubahiro kivuga cyati ni turi kumwe twese birashoboka apana ari wenyene ni twese tugomba kumuha ukuboko twese tugomba kumuha support ni twese tugomba kwiyumva yuko turiko turakorana nawe kandi tukumva neza yuko igihugu ni cyacu ni cya twese atakwikumira rero bene wacu nukuri iyi message impamvu ndayibasangije ni kugira twirimbure kugira twimenye kugira jewe murazi ibyo nari maze iminsi ndabashikiriza ngaha nagiye kubona ati Paul mu marero harageze yuko Burundi bwubakwa kandi bwubakwa natwe bavuze ati ino message sino yigumizamwo ntegeza kuyibasangiza nkuko nibindi ndayibasangiza Uburundi n'ubwacu ni igihugu cyacu nitwe tugomba kucyubaka kandi ari twebwe nyine iyo umaze kuba si itegeko mugabo ni devoir kandi mu kucubaka we wubatsi wawe wunda kubakiwe nico gihugu ino platform ndayikoresheje mu kuyovya abarundi mbandiko ndatwara mu manga igihugu kubera umuntu mwe babiri baba bankurikirana kuri no YouTube ndiko muri hafi 30 kuri hafi 29 28000 kombi mengo abantu ni benshi abo baroze bacaroga abandi munya bikarangira habaye urudubi mugabo duhisemo kuvuga uti reka twese hamwe amatafari tugenda dushirako abarayo kubaka nituguruna nigo gusambura ibyo twasambuye muri kahise twarabisambuye kandi twarabonye yuko gusanura ibyasambutse bitwara igihe rero bene wacu ubu ni igihe cyo kubaka igihugu ni igihe cyo gushikira igihugu ni igihe cyo kugwana ku gihugu cyo rero Disimbizo Semavumba wandanye mu supportinga surtout niyo numero ari nk'ikintu mukiniye guterera ari nk'ikiyumviro ari nk'iki mubandanye mubikora surtout kandi nano ma message ubu ngiye kuza ndabahereza ama message mwenaya uko sinoguma ndababwira ibintu byahandi bitaturaba cyane mugabo surtout niba bandanya baza batwivangira tuzobivuna bisigaye Imana ibahezagiraho muri Imana ibafashe ibandanye bakomeza bandanye mugira ibihe byiza jewe Disimbizo Semavumba ndabakunda cyane.